ishengero rya Pentekote ry'Ibubanza ryabateye igikorwa cagutse c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bantu mwese bo mu congera ya komine ya Bubanza no mu ntara yagutse ya Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose Burundi mbere no hanze y'igihugu. Yo, ico gikorane kizobera hehe? Naha nyene mu gisagara canke bwira? Umve ndabiguhe neza. Ico gikorane kizobera muri komine ya Bubanza kazotangura ku munsi wa gatatu tugeze kuwa Mungu ku magenekerezo ya 15 gushika ku magenekerezo ya 19 mu Kakaro uyu mwaka nyene turimwo. Ewe manu ugira neza umve mugenzi woncira ku mayange ibizoba bigize ico gikorane. Yo, hazoba hari ibihe vyiza vy'impemburo kuko abakozi b'Imana batandukanye bo mu gihugu nabo hanze y'igihugu bazoba bahishikiye basha tuzorya imitima yacu izohembuka. Mama we mbega Jenos bakuri ico gikorane erega nyibwirira nivyerekeye indirimbo nazo twumviriza. Yo, uvuga ivy'indirimbo? Indirimbo zizoba ziko zirasamirana kuko amakuru atandukanye ava mu bwiza butandukanye bwo mw'ishengero rya Pentekote tutibagira ko Fafara y'Ibujumbura azoba ariko arakoreshwa ivy'ubuhizi. Oya reka aho gusiba ntikirimwo ahubwo bwira kuba zovuye mu gisagara ca Bujumbura bohagenda gute? Ufata ibarabara rya Bujumbura Bubanza ucinjira mu gisagara ca Bubanza ucubona rompwe irabana n'urusengero Gatolika ucubandanya irica munsi rwa rusengero riri bubamfu ari naryo rigushikana ku isoko nkuru ya Bubanza ubandanije imbere ushikaho rimanuka bikakugeza kuri lise ya Bubanza aho ni kaburimbo riherera. Noneho bushitse oya ntuburashika ucukomeza n'irya pave imbere gato ucushikira kandi kabarabara gashamitse kari bubamfu ugaca ugacamo ubandanije akonye uhita ubona lise ya Gisovu imbere yaho hari n'urusengero uhita urubona. Asha mwene data urakoze sindaheza hari n'umurongo w'urufatiro Yesaya 55:6 umwivuga ngo ni murondera uhoraho numva uhazi bishoboka ko abonwa naho kaze dusangire imigisha y'Imana.